ni abo tubona bahavuye batorwa bakaja muri iyo CNDH nabo nyene badutangaje. Bwa mbere badutangaza ingene bavuze iyo bazananye umukuru w'inama nshingamateka we nyene ubwiwe yivugiye ko ari abantu batanzwe n'imigambwe. Imigambwe ntiyayivuze iyo ariyo. Hari n'umushingamateka yabajije ico kibazo, mbega mwotubwira iyo migambwe mwasavye abo bantu canke mwona basaba abaza kwitoza bakaza baratubwira imigambwe barimwo. Ivyo vyose Gerard Ndabirabe ntiyavyemeye, ariko umuntu akiyabona batowe babonekamo nyene iyo shusho y'umugambwe cane cane umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Benshi uko twari tubazi n'abantu bagwanira umugambwe, wumvirije n'ivyo bahavuye bavuga mu kwitoza kenshi umugwi barawurabira cyane ku mukuru wawo uyu Musenyeri Martino Nyaboho. Wumvirije ibyo yaje kuvuga wagira ati ico yamaze gukora mu bijanye n'agateka kazi na muntu kwabaye uguhangana na Adama Dieng muri 2017. Ico gihe yari umuhanuzi mukuru w'umunyamanga mukuru wa ONU ajejwe ibyo gukinga ihonyabwoko. Ico gihe murazi ko amakungu yari afise ubwoba gose ko intwaro ya Petero Nkurunziza umurindi yari iriko ukwica biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, n'ingene mu kubica habonekamo gose ishusho y'amoko. Ukabona ko mu baronderwa cane yarondera kwica harimo gose abatutsi. Niho hirya no hino havuze induru nyinshi, baragira bati iyi ngendo muriko murafata irashobora gukwega ihonyabwoko mu Burundi. Musenyeri akacagira ati jewe nagiye guhangana n'uwo muntu iya Addis Abeba, ico nico jewe maze gukora mu gateka kazi na muntu. Mu nyuma duhurira i Kampala mu Buganda, arandaba aranyibuka ati yibutse ijambo namubwiye ntiyasubiye no gushobora kunyegera canke kundaba. Akaca yumvikana nk'umukuru wa CNDH, ikintu nyamukuru kimuzanye ari uguhangana n'inzego mpuzamakungu ziraba ivy'agateka kazi na muntu. Mbere binahuye n'igikorwa Gerard Ndabirabe yavuze ko abatumye cukuza gukuraho bene izo mekanisme, izo nzego mpuzamakungu usanga ziriko zirakurikirana ibiba mu Burundi. Ubundi novuga yabonetse cyane mu bariko baritoza ni umwigisha wo muri kaminuza Jean Bosco Manirambona. Wewe yaje ahakana nyene ibiranga agateka kazi na muntu tugira ko muri kino gihe, aho we agira ati agateka kazi na muntu ntikaraba ibihugu byose byo ku isi, ati ibyo twita agateka kazi na muntu ubu ni iby'abazungu. Akerekana ko igikorwa ciwe muri CNDH kuzoba kumvisha abo bari kumwe no kuja kumvisha ngo abazungu ko twebwe dufise ibindi vy'iwacu tugira ko atari ivyo by'agateka kazi na muntu avuga ko ari iby'abazungu. Abandi nta kintu kinini usanga umuntu iyo bavuga ko, kiretse ko usanga mu byo bavuga baciyemwo baterekana ko hari ikintu cy'agateka kazi na muntu babayemwo bazi by'ukuri. Usanga bavuga ubuzi bakoze, narabaye buramatari i Bururi, gutyo naratunganiriza abanyagihugu, narabaye umushingamateka, ubundi akavuga ati nabaye umwigisha, naritwararika abana, ubundi ati je narabaye ambasaderi, ati mu by'ubu ambasaderi narahura n'iby'agateka kazi na muntu. Ubundi ukumva ngo ati jewe nahora ndumukozi wa leta imyaka 17, akavuga ibintu yagira ko mukabura nyene aho umuntu avuga iby'agateka kazi na muntu canke agateka kazi na muntu ngo agatomore ico kintu aje gukora. Gusa bose bahuriza ko bazokwigisha ivy'amategeko yaba y'igihugu canke mpuzamakungu yerekeye agateka kazi na muntu. Nivyo bumva bose baguma bagaruka ko co kimwe. Uwanyuma nuvuga afise akantu na gato yerekanye ko afise icyo abizi ko ni cegera c'umukuru wa CNDH Gerard Rugeminwaza. Uyo we yaragize ati mu byo yaciyemwo harimwo ko yahora ari mu mugwi wandika amaraporo ya leta ajanye n'ivy'agateka kazi na muntu barungika i Geneve mu Busuwisi. Uwumwumviriza warumva ko afise icyazi, ariko aranavuga n'ivyo yogwanira. Yaravuga ati droit à la vie, ukumva ko afise icyazi, akavuga ko azogwanya torture, akavuga uyo warumva ko afise icyazi, naho mu byo yakoze wumvamo ko yakoze ibyo gusigura leta, atakoze ibyo gufasha abahonyogwa mu gateka kabo.
Pasifike ntazwe mu kanya muravuze yuko Gérard Ndabiraba ashobora ko yashyize mu ngiro integuro y'itegeko ritaremezwa. Muri icyo gihe birakogwa, Evariste Ndayishimiye iyo batarazi yuko ayo mategeko yose yahonyanzwe akemera bikarengana, canke Gérard niwe wenyine afata ingingo abandi bashinga amateka bo ntibazi ivy'ayo mategeko? Vy'ukuri vyari ibintu bitangaje cyane ubikurikiranye ico gikorwa. Jewe ndakiraba mvuze nka jewe nyene ndiko ndaraba ibintu, nabona ko Gérard Ndabirabe we nyene yihaye igikorwa cyo kwategerezwa kurangiza kino kiringo ciwe yasizeho iyo CNDH yindi, kuko urabona nta misi asigaje. Kiringo c'inama nshingamateka ihari kigira gihere, bagira baje mu myiyamamazo. Rero yaguma abigaruka ko cyane ivyo bintu, ivyo yarabivuga, urumva ko abigaruka ko ata mwanya basigaranye, kugezaho nk'iryo tegeko navuze abashingamateka bataribonye. Abashingamateka ntibigeze babaha igopi y'ivyo bintu bishasha bagiye gushira mu itegeko. We yavuga ngo bizoba bijanye n'ivy'ingene amafaranga ya CNDH akoreshwa, hari ibintu twabonye bitameze neza. Hanyuma akavuga ati nivyo vy'uko inama nshingamateka iyo ibintu bimeze nabi muri CNDH izoshobora kugira ico yise intervention, ko intervena mu bikorwa bya CNDH. Ariko ntivyari bimeze uko dusanzwe tubona abashingamateka biga amategeko. Ubundi baba bafise ivyo vyandiko, bose baba bifise, hanyuma bagaheza bakabiharirako. Wamengo bariko bariruka, wabona bariko barihuta cyane, ntivyumvikana ibintu biriko biraba ivyo ari vyo. We yavuga ko nivyagaruka bivuye muri leta ariho bazoheza bagasubira kubibona. Mugabe ivyo yararungitse bonyene ntibayibonye, naho baza umushinga amateka kugira ati natwebwe ntavyo tuzi. Wewe ico yavuga gusa nuko yabikoranye, Gérard Ndabiravuga ko yabikoranye n'irya biro yiwe, bijya vyegera vyiwe, akavuga ko yoba yarahamagaye ngo n'abarongoye imigwi yo mu nama nshinga amateka. Aho hantu rero, aho hantu haragoye gose kumva. Hanyuma uciye ubona ibikozwe, ubona ashize mu ngiro iryo tegeko avuga ko rizoza, naho atabivuga gutyo, ntavuga ngo nivyo yakoze, kuko wavuga ngo avuga ko abo bantu bahahora bisabiye gukurwa, namaze kubivuga, ariko aterekanye ingene bisabiye gukurwa, canke ngo ahe abashinga amateka basomere nk'inzandiko abo bantu banditse basaba gukurwa. Ivyo ntivyigeze bibaho. Ikindi cyari kibaje nuko n'abashinga amateka bo nyene wabona nabo nyene kumenga bakeneye kwico kibazo kiva mu nzira n'ingoga. Hariho bakeyi bo muri CNL bo kwa Gatongwasa wabona bubahuka bakabaza, ariko nk'uwundi wo muri CNDF dafashe ijambo yavuze ati ibyo bintu nivyo dutwara umwanya, reka ahubwo baza abo bantu bavuge, nitwumva hari ibyo twabaza tubabaze. Warumva ko abashinga amateka nabo nyene hamwe mengo barakanye, ahandi ukamengo ntibakeneye kwiteranya gose n'ibijyanye n'ico kibazo. Uti President Ndayishimiye we azoheza vyemere gutyo. Urumva yaramaze nawe nyene gushira umukono ku itegeko rigena bano bashasha bagize CNDH, yarabihejeje. Kandi nivyo nadutangaza subwa mbere President Ndayishimiye nawe akoze ikosa rijanye na CNDH. Muribuka ko muri 2023 inama nshinga amateka yari yatoye abagize CNDH, iranatora biro ya CNDH, ariko umukuru w'igihugu arasinya biro itandukanye niyatowe n'abashinga amateka. Arivyo vyahavuye bituma muri 2023 CNDH itakaza statut yayo bita statut A. Urumva n'ubu ntivyo dutangaza ko ivy'amategeko gose atari vyo yahagazeko, nkuko n'ubundi twabonye atabihagazeko. Ego mwe nabona umupfasoni Sonia Ndikumasabo yahoze yicegera urongoye CNDH yashitse ku murongo. Madame Ndikumasabo, kaje muri kino kiganiro, nimba mutwumva mwo kugura mikro mukaramusaba ariko batwumviriza. Muranyumva? Ego turabumva. Okay, mwiriwe, abandi mwaramutse bivaye naho muri. Ego ndabumva. Ego ikibazo twari twabajije Pacifique ni kijanye n'ishigwaho ry'umugwi mushasha w'abarongoye CNDH, ngira ngo mwarabikurikiranye. Mwebwe muravye uburyo bashizweho, bivuga kwiki, mubona vyarakurikije amategeko, mwarabishimye canke hari ico mubibonamwo utunenge? Mubona hoho hari icizere umuntu yogira kuri uwo mugwi mushasha? Urakoze cane Alice kuri ico kibazo.
gutorwa kwa CNDH, ibintu biriko biba muri CNDH n'ukuri birateye sinzi biteye agahinda. Birarenze ubwenge kuko ubiravye, ndibuka ko mu kiganiro giheruka Pacifique yarigeze kuvuga ibintu vya principe de Paris, niho CNDH iva. Ni itegeko ryo mu 1993. Niho biyumvira amakomisiyo nationale des droits de l'homme. Rero mu bintu vya mbere vyerekana komisiyo nyayo ni ingene abakomiseri batowe. Ico ni ca mbere, ingene batowe. Ica kabiri ni manda yabo idashobora guhagarikwa. Manda yabo aho mu ma principe de Paris baravuga bati ko la désignation des membres par voie élective ou non doivent être établies selon une procédure qui représente toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces sociales. Urumva bagaca bavuga ngo pour que soit assurée la stabilité du mandat des membres des institutions nationales, sans laquelle il n'est pas réelle indépendance, leur nomination doit résulter d'un acte officiel précisant la durée du mandat. Rero turavye ibiriko biba muri CNDH ubu uyi, ukaraba ingene umukuru w'inama nshingamateka yahagaritse manda y'abakomiseri binyuranye n'amategeko, kuko itegeko rigenga CNDH riravuga ingene manda y'umukomiseri ishobora guhagarara. Baravuga ko hategerezwa kuba au moins 4 komiseri bamwandikira bakamubwira ati imanda y'umukomiseri runaka dusavye ko yohagarara yoba revoke kubera imvo izi n'izi n'izi kandi ziri mu itegeko. Urumva rero bategerezwa kumwandikira hama agakorera kuri ivyo bamwandikiye no kuri uyo mukomiseri banditse ko bagiye hamara abakomiseri bane bakavuga ati uyu turabona ko atakiriko arakora igikorwa nk'ico yasabwe n'abashingamateka n'abanyagihugu. Uravyumva rero aha turabona umukuru w'inama nshingamateka ajane afashe agahurutura abakomiseri bose akabakurira icarimwe, ata n'umwe abakomiseri batatu nibo bitwariye umukuru w'umugwi. Nabo nyene numva ntibari bakwiye kuko yategerezwa kuca asaba ko bategerezwa gukwiza amajwi asabwa n'itegeko rigenga CNDH, ariko ntarindiriye n'amajwi y'abitwariye umukuru w'umugwi ntiyari akwiye, ariko we waciye yiha n'ubundi bubasha aciye akura abakomiseri bose. Ivyo bintu ni hamwe nyene bavuga bati ku ntwaro y'ubu umva nta kintu babona kidashoboka. Niyo ngorane dufise i Burundi, umuntu wese ashobora gukora ikintu cose. Urumva rero ngerageje kutarandira cyane gukurwa kwa birya bintu ntibibaho. Birya ni ibintu vyerekana ko je nibaza ko tugiye kuronka komisiyo gouvernementale ijeje les droits de l'homme ko nta CNDH selon les principes de Paris nta CNDH ihari. Umukuru w'inama nshingamateka akuye abakomiseri bose, donc ibwo bubasha ntabwo afise ububasha gusa bwo kwancransha la procedure yo gukura umukomiseri mu gihe bane bitwaye bakamwitwarira. Rero Alice ngerageje kuvuga ikurwa ryaba guhindurwa ni ibintu bari bavuga ngo ni inkinamico canke ni reresi turiko turaraba. Urumva ni ibintu je nibaza ko abantu bari bajeje kugenzura ivy'amakomisiyo nationale ariyo ijya bita Global Alliance Ganri, nibaza ko nabo nyene ngira ubu bavuga bati turindire. Nibaza ko ata muntu n'umwe yibaza ko dufise CNDH kuko urumva dufise ikintu, kuko baravuga ko la commission nationale itegerezwa kuba iri independant envers le législatif, envers l'exécutif, eko turiko turabona le législatif ubu ifise amaboko niyo yifashe gutya. Mwumvise ko tugiye no guhindura itegeko ryayo mu nzira zirenze zidatomoye. Rero ndiko ndaraba iyi CNDH dufise ubu
jeno yita ko ari nka commission gouvernementale iri chargée des droits de l'homme vraiment kuko simbona ko nimba les commissions nationales selon les principes de Paris ntayo tubona kandi abazohomba n'u Burundi nta kindi nivyo novuga. ego mukanya mfasana ndi kumasabo Pacifique ntabwo yigeze kuvuga ikintu gikomeye kijanye n'abagize uwo mugwi harimwo mbere n'abivugira bo nyene ko mu byo baranguye harimwo n'ibikorwa byo kurwanya innovative kurwanya by'agateka na muntu mwebwe abo bayigize muravye igihagarara cabo kahise kabo n'ibyo bakoze nta makenga mu bifiseko. tugiye kubayigize itegeko rigenga CNDH riratomoye ari ryo bariko barashaka guhindura riravuga ko itegerezo gugigwa n'abantu indwi harimwo abakenyezi 3 n'abagabo 4 hakaba harimwo umwe ava mu mashirahamwe yigenga ajejwe ivy'agateka na muntu hagaca haba uwundi ava mu mashirahamwe ya des associations des droits de la femme hagaca haba uwundi un membre en provenance des associations des droits de l'enfant hakaba uwundi un membre en provenance du corps professoral universitaire hakaba un expert qualifié en matière des droits de l'homme hagaca haba 2 membres en provenance des confessions religieuses. None turavye bajya abantu batowe hariho abantu ubona wovuga utuyuye yarabaye mu mashirahamwe yigenga jejo kateka kazina muntu ivyo gateka kazina muntu arabizi woba uvuga ati yarakoze mu mashirahamwe y'abakenyezi n'amasociation aharanira agateka k'abakenyezi eske twaba dufise uvuga ati jewe naravuye mu mashirahamwe aharanira agateka k'abana hariho uwo bavuye ego hari umwigisha wa university eske ibintu vya gateka kazina muntu yarabikoze aravyumva eske turafise umuntu w'umuhinga azoba nk'umuhinga muri komisiyo ku bintu vya droit de l'homme abo bantu turabafise ariko Sonia ndi kumasabo umuhinga ariho uwo yahora ko asanzwe yabaye icegera cy'urongoye CNDH ubu urumva yuko yarasanzwe atanga n'amaraporo kubijanye n'agateka na muntu kw'izina ry'igihugu ujya mu bajya abantu bakoze ijya komisiyo sangara ba conseil bo muri ministeri baja muri komisiyo zandika amaraporo ego uriya presume ujya twovuga ko yarakoze no mu masentare wovuga uti kameme wowe arafise un peu ujya twovuga ko afise un peu d'expérience mugabo abandi kuko muce mwibuka ko komisiyo yose iragiye jewe na ya mbere igihe twatangura komisiyo ya mbere twari aba komisere 4 itegeko rigenga komisiyo riravuga ko 2 baca bagenda inyuma y'imyaka 3 kugira ngo haza abandi bashasha bazoca baguma bahari donc nuko komisiyo nta narimwe komisiyo imyaka 10 n'ingahe yari imaze yari bwagire ni des membres bashasha gusa ntivyashoboka kuko byari vyanditse ko hazoba hariho 2 bareka abandi ati ibintu bimeze uko bagumana la mémoire bagumana donc 2 baciye bagenda haza abandi bashasha igihe natwe manda yacu yahera babandi 2 bari basigaje nabo iyindi myaka donc haguma hariho muri rotation haguma hariho abantu bafise experience bagumana la mémoire de la commission baza barereka abandi ariko no munsi haje abantu bashasha gusa donc ni bintu bavuga ngo sui generis ni bintu nyene propre en leur genre uravyumva ataho twigeze tubibona rero tugize abantu bashasha gusa kandi nta bagage tubona ifadika bafise mu vya droit de l'homme atari kuvuga ibintu binezereza umukuru w'inamashinga amateka je novuga ko bari bazi ingene baza ku umugani wiwe ati ni mudusaba amaji turayafise ni mukore tuyabahe urumva bari bazi nk'ujya mwigisha wa kaminuza nk'ibintu yavuze ati agateka kazina muntu bivana n'igihugu n'imico ati abantu baritega inka zikabacako ati kandi byari vyemewe mu gihugu ariko ivyo oye none ubuye abantu bariko baranyuruzwa nibo babisaba donc tuvuga ko kunyuruza abantu bivana n'igihugu n'imico
canke kwica abantu. Rero uca ubona ko bagerageje kuvuga imvugo iza kuryohera umukuru w'inama nshingamateka kuko bari bamuzi ko twese turavye ingene yisigura mu mamedia n'ibiki turabona ibimuryohera. Nawe yaravuze ati nimutureshe tubaha amajwi, kandi ariko nta bintu bijanye n'agateka kazina muntu by'ukuri bavuze ko bazogwanira tubiravye. Pacifique Ninahazwe, tugaruke ku mubano. Imigwi yagiye irahaja gushika kuri uyu waraye ushizweho, kumbure hari mwari mubanye n'uwo mugwi nk'abari mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki. Muravye abawugize, muravye inzira muriko muravuga zitubahirije amategeko uwo mugwi washinzwemwo, mbega birakunda ko amashirahamwe mushobora gusaba ko uwo mugwi ukugwaho uhagarikwa? Nimba bidakunda naho mugiye kuzokorana gute mu gihe mutemera abarimwo? Murakoze. Sinovuga ngo twebwe ngo dufise ngo ikibazo cyo kwemera cyangwa kutemera. Bobo n'ubu boza bakaza bagwanira agateka kazina muntu by'ukuri, nabo nyene bokwisanga na twebwe banadukeneye, kuko no muri abo bafise agateka kabo kahonyowe turi no mu ba mbere. Amashirahamwe yacu yarafuswe. Urumva hamwe boza bagira bati ahubwo turakeneye ko amategeko yubahiriza amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu agaruka, ko abaharanira agateka kazina muntu bakingirwa mu Burundi, bakaza bashaka ko dukorana ku vyegeranyo dukora. Umuntu wese twebwe arondera ico ntidushobora kumwankira. Urumva ikibazo ntikihagaze iwacu ngo kumwemera canke kutamwemera, mugabo ikibazo twe tuvuga gihagaze ku kubahiriza amategeko. Ico nico ca mbere mu bintu societe civile igwanira, kiri mu bintu vya mbere yamihagazeko, kuvuga ko ku bwacu ari umugwi utubahirije amategeko. Ikigira kabiri ni ibi madame Ndikumasaba aje kuvuga bijanye na principe de Paris, ni ukuvuga ko ivyo tuzoguma natwe tubihagazeko, ari navyo bica bivyara bimwe vy'uko iyo umugwi utubahiriza les principes de Paris usanga watakaje ya statut A ibuha ijambo mu nzego mpuzamakungu zitandukanye. Urumva nko ngaho ntawo kwitega ko twebwe tugiye kuba mu bashigikira ko iyo CNDH y'ubu igumana statut A mu gihe ije imeze gutyo ihonyoye ibintu vyose. Urumva umwe wese no kumwitega mu ruhande mu ruhara rwiwe. Ubw'iwacu tuzorukora, nabo ubw'iwabo no kwabo kurukora. Kwibaza ko twoca dusaba ngo nibabakure, tubisaba nde? Uwo tubisaba n'uwo twirukanye, uwo twobisaba n'uwo twirukako, uwo twobisaba n'uwo ushaka ko dupfa. Urumva ni igihugu gitwawe mu rutugu, bafise urutugu nihari niwe yabashizeho. Urumva ku ruhande rw'iwacu ntituza kuvuga ngo kuraho bajya abantu bagiye gushiraho, mugabo ntitutoreka kwibutsa ko amategeko yahonyowe kandi bidahuye n'ingene iyo migwi yategerezwa kujaho. Ego Pacifique Ninahazwe, hari ikintu cavuzo gikomeye naho ngira ngo abantu batagihagaze ko cyane. Umupfasoni Ndikumasaba yakivuze gatoyi mu kanya. Iyo bavuze umugwi nka CNDH umuntu yumva umengana umugwi uzotabariza, uzofasha mu bijanye n'agateka kazina muntu, ariko umuntu yumvirije nk'umuntu azoba ari muri uwo mugwi agira ati twebwe twari dufise ingene agateka kazina muntu iwacu mu Burundi kubahirijwe canke kagenerwa, kakavuga ati hariho nk'ubatora imiryango, uwo muryango ugatanga umuntu inka zishobora kogera kugira ngo yashaka kuvuga ibijanye n'umuganuro, uwo muntu yaba ari umuntu agiye kwicwa naho byaba byaciye mu mategeko y'ico gihe. Umuntu yumvirije uno munsi akumva umuntu agiye muri CNDH atanga uburorero nk'ubwo, mwebwe ntabwo bibatera izo mvugo nk'izo? Uwo muntu mwumva ari umuntu azoshobora gutabariza umunyagihugu amerewe nabi canke agize ingorane? Ujya muntu ugenda mwumvise igihe ariko aravuga naciye mvuga ni uwo niwe wa mbere Gerard Ndabirabe aza gushigikira, ahubwo nayo niteze ko ari we azakugira umukuru w'umugwi. Ndamwumvirije, uravye n'ingene Gerard amuraba yararyohe ariko arabivuga, akaca avuga ati yego ndumvise ko uzi ibintu byinshi. Ni Sonia yabivuze neza. Je novuga ni ukoresha ijambo ry'igifaransa, ujya muntu ni nka clone, iyo kwa Gerard Ndabirabe. Bijya avuga nibyo Gerard Ndabirabe avuga nyene, babihurije ko bijya bintu bavyumva co kimwe.
ijya mvugo hariho wanashima abanyafrika bayemera kujya, hari abanyafrika bavyumviriza bijya bakavuga ko ari byo, hariho mu bihugu byinshi bihonyora agateka kazina muntu abavuga kujya nyene. Ndibuka umunyamabanga mukuru wa Amnesty International yava mu gihugu c'Ubuhindi bigeze kubaza kijya kibazo, bamubaza ni principe bita principe de l'universalité des droits de l'homme, ko ibijyanye n'agateka kazina muntu biraba abari mu isi yose. Urumva haciye haza uvuga ati sivyo, biraba igihugu kimwe cyose kiravye ingorane kiriko, ntabwo ari vya bose. Nawe yagize ati jewe iwacu mu Buhindi iyo bafashe umugore ku nguvu sindigera numva avuga ngo jewe gufatwa ku nguvu birandyoheye, ahubwo abadakwiye gufatwa ku nguvu n'abazungu. Umugore hari iwacu afashwe ku nguvu avuza induru cyo kimwe n'umukenyezi wo mu bazungu afashwe ku nguvu. Iyaba ujya muntu twari kumwe nko muri kiganiro rya Bosco n'umuntu nzi je twiganye kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'10, mbere nanatangaye hajya numvise avuze ko ava mu Rutana, imyaka yose twiganye ava Inyanzarake, sinatahuye ivyo ari byo. Mugabo iyaba twari guhurira nko mu kiganiro akemera kuza, ikintu cya mbere nari kubasaba nari kuvuga nti ni mu mwimi ijambo, hanyuma mu mwinyi ijambo nkaca numviriza ingene avuga, nkaca numva ko avuga ati ego je ni muri nyime kuko uburenganzira bwo gusohora icyumviro n'ubw'abazungu. Ibintu bijanye n'uburenganzira biraba zina muntu wese wo kwisi, naho ufata n'umwana muto usanga buno burenganzira tuvuga kujya bwanditse n'umwana kiri muto abwumva. Ufata abana babiri, umwe ufata ikintu ciwe ukimwake, azi ko wamaze kukimuha ukacita iciwe, azobwira ati ico ni gwanje, azorira azogwana ikintu ciwe kimuhe. Ni ukuvuga ubwo burenganzira bw'uko umuntu atunga ivyiwe umwana avuka bufise. Ufata abana bavukana bakiri bato, uvuga uti muri ino nzu hazohora havuga uyu mwana gusa, uyu ntazovuga, urabe mu nzi wawe gusa uko bigenda. Ubu burenganzira bwose bufatanye n'umuntu wese. Ni hehe abantu bavuga ko badashaka kubaho, ko ubuzima bwabo badashaka ko bukingirwa? Ni hehe mw'isi? Ni hehe umuntu umwiciye uwiwe akoma amashi ngo umugani wa Bosco ngo abiciye uwabo baca baryoherwa banezerwa ngo uko babiciye umuhungu? Ubu tubivuga ari vyaheze, ntituri buje kubaza iyo miryango yiciwe abahungu muri ico gihe ngo twumve koko ko umuvyeyi bahejeje kumutwara umuhungu wiwe yacakoma amashi agatamba. Ntavyo nzi ko ivyo bintu ari vyo, ariko vyongora kuvyemera ko hariho umuntu bamutwara umwana wiwe akumva n'umunsi mukuru mu buzima bwiwe ko bamutwaye umwana. Nibi dufate byo kugwanira igihugu, iyo turiko turagwanira igihugu bikadutwara abantu, bikadutwara barumuna bacu, bikadutwara abandi abasirikare n'abandi, turumva ko igihugu gitegerezwa kugwanirwa, ariko nta muntu numwe aryoherwa ngo wiwe yapfuye mu ngwano, nta numwe. Mugabo twatwumva tuti ivyo byose intambara izodutwara abantu, tugiye kugwanira ico gihugu, turavyumva. Mugabo nta numwe baje kumubikira ngo bati erega umugabo wawe ahejeje kuraswa mu rugamba acagira umunsi mukuru ngo ndaryohewe ko umugabo wanje bamutwaye. Rero sinumva ingene abo bavyeyi bico gihe boba baragira umunsi mukuru babiciye abahungu. No vyemera ari uko hari umuvyeyi aje kumbwira ati jewe nagize umunsi mukuru ko umwana wanje bamwishe mu kwimika umwami. Rero ivyo bintu abantu babivuga nta shingiro na ritoyi bifise. Iyo ari ivyo bintu ari vyo, CNDD-FDD ntiba yaragiye kugwana, ntiba yaragiye mw'ishamba bakagenda bavuga ko uburenganzira bwabo bwahonyowe. Iyo aba koko uko CNDD-FDD itemera agateka kazina muntu, ivuga ngo nagateka kazina muntu k'abazungu, muri iryo myaka ari kuvuga iti ego twebwe nimutugira uko mugomba, kuko ubwo burenganzira twagira tuvuge bwo kwitorera abadutwara, bwo kutugirira ijambo mu gihugu, bwo gutwara igihugu, ivyo si vyacu ni vya bamwe, ni vya hariya mu bazungu gusa, twe ntibitwerekeye. Iyo aba ari vyo CNDD-FDD ari gukoma amashi ntiba yagiye mu rugamba. Rero nta numwe kw'isi yemera guhonyogwa, nta numwe adakeneye kwiteka ryiwe byubahirizwa. Kuvyo mbagije rero muti uyu mukomiseri azavuga gutya, iyi komisiyo ni nyabaki? Icambere cyo kitanga nuko atari komisiyo yo gukingira agateka kazina muntu nkuko Maître Sonia yabivuze, ni CNDH ije gufasha leta guhonyora abarundi yari isanzwe iri kwirahonyora.
Sonia Ndikumasabo mwarakoze muri uwo mugwi, kumbure ko iyo bigenze uko hakaza imyidogo mu banyagihugu, hakaza imyidogo mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike asanzwe yategezwa kugira imigenderanire myiza n'uwo mugwi, abafasha turavye uburyo twumva bukoreshwa muri uwo mugwi hari ubuva hanze. Hari inkurikizi zishobora kuba ku buryo uwo mugwi ukoresha canke ku bindi bishobora gushika, hanyuma mbega muri ico gihe inyishu zirashobora zikaba izihe? Hanyuma mbere ko mwishura nibutse abariko baradukurikira yuko mwokwitaza mu minota 5 gusa, turaza kubaha ijambo kugira ngo ronka amahirwe menshi yo kubaza no kunganira bano batumire twaronse. Ijambo ni rya Sonia Ndikumasabo, ariko mu kurindira abakeneye amajambo mwotangura kuyasaba. Urakoze cyane Jiribere kuri ico kibazo. Uravuze uti ko CNDH ikoresha uburyo buva ari muri leta canke mu bayifasha birahe mu gihe itari kwirakora neza bigenda gute canke yagiyeho muri uburyo buryo. Uravuze neza ico nashaka kuvuga. Jewe nk'umuntu yakoze muri CNDH imyaka 4, nashaka mbwire abantu igikorwa ca CNDH. Kenshi CNDH bakunze kuyirabira kuri rya raporo itanga mu nama nshingamateka, ibirimwo byose, ibirimwo igicapo c'agateka kazina muntu mu gihugu. Ariko CNDH irafise akandi kazi batazi. CNDH novuga ko ari nk'ijisho, ni portail, ni ijisho ry'igihugu ingene kimeze mu bijanye n'agateka kazina muntu. CNDH hajya irafise igikorwa hajya CNDH ari CNDH nyayo, ni CNDH en fait abantu bose ari abagwizatunga bashaka kuzana imitahe Burundi, ari abantu bashaka kuza gukorera Burundi canke ba mukerarugendo canke bane. CNDH hajya ni nka institution, iyo ihagaze neza ari CNDH yemewe. Je nabaye muri CNDH ari ifise statut A, nakubwiye ari CNDH yitwa ko ifatwa nka CNDH yigenga. Nukuvuga ko n'abanyamitahe abambasade baraza bakakubaza baciye mu ambasade yabo. Ambasaderi akaza muri CNDH akabaza ati mbega mubona ubutungane bwifashe gute? Mubona abantu bacu abava mu gihugu iwacu bazanye imitahe, mubona vyogenda neza? Mubona hagize urenganywa hariho ubutungane bwigenga? Hariho ibibazo byinshi, kandi ico CNDH ivuze bagaca bagifata uko, kuko muba mwarasuzumwe, baba bararavye itegeko ryanyu, kuko hajya CNDH mugiye nk'umwaka wa mbere w'abakomiseri n'umwaka w'amahugurwa. Iyo ari CNDH, iyo ari igihugu kimeze neza, naho twavuze barabashira murahugurwa mu bintu byose by'agateka kazina muntu n'ibiki. Mu mwaka wa mbere murahugurwa, muragira ingendo nyinshi z'amahugurwa. Rero CNDH niyo itanga igicapo c'igihugu mu bijanye n'agateka kazina muntu. Agateka kazina muntu nako murazi ko karimwo amadroit yose, les droits économiques, droit à l'éducation, justice, droit à la vie. Donc bose baraza bakavuga ati mwotubwira ingene igihugu kimeze, kuko ego baraja kurankontra abandi, barahura n'abashikiranganji, mugabo abashikiranganji bavuga bati mwebwe ntimwotubwira ibibi ku gihugu kuko nico mukorera. Ariko CNDH niyo particularité, ukudasanzwe kwa CNDH nuko n'umugwi ushigwaho na leta, kuko uhena amahera bahembwa imishahara iva muri leta, mugabo ikaba itegezo kwigenga, bakayiha amagaranti yuko itegezo kwigenga. Ijambo rero muvuze riba ari ijambo rikomeye cyane mu gihe mufise statut A. Ico ni kimwe. Rero ubuye dufise umugwi, uwo mugwi ugiyeho, urumva manda. Ikintu ca mbere cerekana manque d'indépendance ni manda. Nimba n'amashinga amateka izohuri ishira y'agatoki ngo tuzokwentervene, ntibikunda. Ikintu ca mbere kigarantisa l'indépendance de la commission, c'est la stabilité du mandat, d'irrévocabilité. Nukuvuga ko jewe ndi umukomiseri ico nokora cyose nta bwobwa bwo gutakaza akazi mba mfise, kiretse abo dukorana bane aribo bavuze bati wowe wataye umurongo. Urumva ivyo ye vyavuyeho.
ni ukuvuga ko abakomisere bazokorana ubwoba mu mutima bavuga ati nkagira iki ejo ndataha, uravyumva? Kandi urumva ni komisiyo ikoresha amahera menshi, CNDH ni komisiyo ikoresha amahera menshi, urumva baragerageza kubaha ibikenewe byose n'imishahara ikwiye kugira ngo nico byari ma principe de Paris ko muronka le budget suffisant kugira ngo mwigenge, ntihagire ugira ubwoba bw'inzara canke bw'iki, muba muri stable financièrement no muri manda yanyu. Rero uno munsi dufise CNDH yagiyeho uko yagiyeho, iri mu minwe ya legislative kuko afite ati nta mashinga amateka izokwentervene, uravyumva? Abakomiseri baca bagira ubwoba bwo gukora abo bantu b'abanyamitahe, kandi CNDH ntishobora gufonctiona gusa ku mahera ya leta mu bisanzwe n'ingene tubona ubukene buri mu gihugu, urumva? Rero nta n'uzoyifinansa azi ko ataca azoyikuramo, uravyumva? Kuko abo bapartenere baza kugira babafashe bashobore kuronka des informations fiables. Baravuga ati mwebwe CNDH reka mube forme hama mube independent kugira ngo nitwaza kubabaza muzotubwira ingene igihugu kimeze, nimba tuzana imitahe tuyizane, nimba urumva n'ivyo. Rero CNDH y'ubu ikaba kandi CNDH ibihamagariwe gukorana na leta. Haje bariko bavuga ngo mu nama nshinga amateka bavuga ati umukuru mu nama nshinga amateka avuga ngo mu Burundi ngo ni buraya ngo agateka kazi na muntu karahonyangwa. J'en conviens, twama turiko turavyumva, abanyurujwe abishwe bariko bariruka muri sport iburaya, mugabo nta na hamwe ari igihugu cikora mu nda, nta na hamwe aho ari igipolisi cishe, ari documentation, ari umuhari wegami wa parti au pouvoir, niryo tandukaniro rihari ni Burundi, uravyumva? Rero ndiko ndavuga rero bizogora ko ifonctionne. Icambere ingene bizogorana, sinibaza ko hari abapartenere mu gihe babona bari mu kwaha bafiswe mu minwe na legislative cyane na leta, bizogora ko babizera, urumva? Kandi urabona n'ingene bagiyeho, urumva? Rero kuri fonctionnement yayo bizobagora cyane kuko urumva tugiye mu gihugu deja ubutungane bwari bwidogerwa mu CNDH yari hajya kugira ngo izirahanura leta. Hajya n'umukuru w'igihugu yarakuye iyo abari CNDH yigenga arayibaza ati mu butungane mubona bimeze gute, kuko niyabibaza president wa Cour supreme cyangwa ministre wa justice aramubwira ati ibintu bimeze neza turiko turakora, ariko bibwiye CNDH yigenga aramubwira ati nyakuba ubutungane bumeze uku, hakenewe n'ivyigwa bigakorwa. Rero CNDH cari ikintu gikomeye cyane gifasha leta, ariko uno munsi cahindutse umwansi. Kugira rero gishobore kutaba umwansi baca bagishira mu minwe yabo bagishe mu minwe ya legislative ati tuzora intervene uko tugenda. Rero Gilbert ntarandiriye CNDH y'ubu biragoye kwifonctiona ko je doute kwizoronka abapartenere bayifinansa muri rya leta irimwo avec le législatif ishobora kuintervenir kubone avec le mandat itari stable, avec nomination itari claire, biragoye kwizoronka partenariat yaba abapartenere bazoyifata mu mugongo. Ekana nijya ganiri ijya Global Alliance ariyo Alliance Internationale des Institutions Nationales, sinibaza nimba ari ikintu vraiment gikora neza, nibaza ko kizotangura gutohoza iryo tegeko rigire rize. Ego Ryo nibari hari akabazo Sonia nagomba kubabaza. Mwavuze muti abakomiseri bategerezwa kurangiza manda kandi mwahembwa neza, mukaronka n'ababafasha kugira ngo muhembwe neza. Mbega uno munsi abo bakuwe bari bafise kontra na CNDH ko bakuwe manda itarahera kandi hariho abatagira amakosa namwe, mbega amafaranga botegerejwe guhembwa muri iyo manda bazoyishyuza nde? Hoho birakunda ko bayabahemba muri ico gihe acavahe? Ega Gilbert ni bimwe nakubwira, mu Burundi aho biteye ubwoba. Umuntu nta kintu, nta kirazira, nta tegeko uvuga ati kera umuntu ubonye itegeko
waravuga ati iri tegeko n'abantu bakora amakosa babanza guhindura amategeko urumva bakavuga ati kuri iri tegeko hama tuce dukora akantu duhinyanyura akantu ariko uno munsi niho uriko uravyiyumvira birasiga ubwenge donc umuntu arakora ikintu n'itegeko rikiriho rero bagiye bakomisere bakuwe d'abord avuga ngo bisabiye gukugwa ifoko yerekana démission est-ce que baramwandikiye ko ba démission ikindi hajya nuko ubutungane ubuye muga leta la continuité de l'État uravyumva bavuga ngo leta ntihera sende dette dizovaho hazibi izindi ntwaro canke uravyumva hajya bajya bakomisere nkuko nabandi bamaze kubivuga bazokwitwarira inama nshinga amateka umukuru w'inama nshinga amateka bavuga ati barashobora kumwitwarira bakavuga ati twebwe mwahejeje manda iyo manda est stable et irrévocable baramwitwarira neza bagasaba imishahara n'inshumbusho kandi leta niyitanga kuko inama nshinga amateka ni c'est organe iri muri leta urumva rero hajya bijya bintu nukuri uri kuravyiyumvira urimvira uti none turi hehe itegeko risigari iki itegeko ni iki urumva eko Pacifique nahazwe tuce twakira kumbure nk'ijambo mugenzanje Arisa Hakizimana kugira ngo aze kwibutsa amategeko agenga kino kiganiro yakire n'abambere mugabo harakabazo mbega ntimwibaza ko Gerazi aze yaritanze akavuga yuko abo bakomiseri batanze imihoho kumbure bishobora kuba bitanarivyo ko bashobora gutegwa ubwoba bakabasinyisha inyandiko zerekana ko batanze imihoho kugira ngo bikingire kuri iryo nyango ry'amategeko Ego Gilbert nkundiye ngira ngo twosha tugira ko tukamubaza n'akandi kabazo Pacifique kugira ngo duhe akaryo abariko badukwikina ko kugira bagire bashikiriza ibibazo byabo uno munsi Pacifique ntazo muravye imigwi yagira jaho nk'uwarongowe na Frère Emmanuel Ntakarutimana warurongowe na Jean Baptiste baribonekeza canke uwa Sixte Vinyini muraba mubona iyo migwi mwitandukanya gute mwebwe mwoyiha nk'amanota nkangahe Okay murakoze mpereye ukabazo ka mbere muri CNDD-FDD nta kidashoboka kumwe na Maître Ndikumasabo yarabivuze nta mategeko abaho ico Gilbert yarambajije ati mbega aba bakomiseri bari ubu boshobora gusinyishwa bagasinyishwa inyuma ko bari baratanze imihoho byoshobora gushika birashoboka gose ngomba ndabaha akarero k'ivyabaye vuba cyane nababwiye ingene muri 2023 inama nshingamateka yatoye ibiro vya CNDH aho umusekreteri w'iyo biro yari umupasoni yitwa Consolate hanyuma itegeko ry'umukuru w'igihugu risohoka ririko iyindi biro aho umusekreteri wa biro yitwa Anezi yari Neziya ari navyo vyatumye CNDH ihanwa bakayaka statut A ubu ibintu byari bigeze hehe ubu icyahavuye kiba mu nyuma nuko ubu uyu Consolate bari baramusinyishije ko ari we yatanze imihoho ariko naho nyene ntivyatora umuti kubera ko yatanze imihoho ikibazo cyari gusubira mu nama nshingamateka inama nshingamateka igasubira igatora biro irimwo president vice president na secrétaire rero kuvuga ngo yaratanze imihoho nta muti vyatora ariko wumve ko vyakozwe rero n'ubu turiko turabivuga bino bintu birashoboka ko bajya bakomiseri bohamagagwa bagasinyishwa bagasinya yuko batanze imihoho hariho abo vyogorana nka Vinyi yamaze guhunga nibaza ko bigoye gose ko bomusinyisha ko yatanze imihoho ndibaza ko bigoye nko kuri Anezi nawe nyene maze igihe agwariye hanze yoba yaramaze no gusaba y'ubuhungiro kumbure nawe nyene ntivyokoroha ariko abandi boshobora kubatera ubwoba bakabikora mugabo nkuko Maître Ndikumasaba bivuze kwitwara barashobora kuzoronka ingene mu nyuma bitwara hamaze kuza iyindi ntwaro izo ifise ubutungane bwigenga kuko nivyo bazoshobora kuvyerekana ko basinyishijwe ku nguvu none ibi turiko turavuga ubunyene ivyavugiwe mu nama nshingamateka umukuru w'inama nshingamateka akaba atigeze yerekana ko hariho amakete bamusinyiye yoza gute kuzokwerekana inyuma ngo baratanze imihoho kandi igihe vyavugwa impapuro zo gutanga imihoho zitari ziriho mu gihe bizoba bizwi ko yari intwari iterana ubwoba n'igihe vyoza inyuma
bano bakomiseri boshobora kuzokwerekana ko batewe ubwoba. Ku kibazo cyo kwa Alice nawe ati ndavye iyi migwi yagiye irakurikirana mbega uyu wo noha amanota ameze gute. Ngiye ndaraba uko bagiye baraza, ibyo gutanga amanota ntibikunda kunyorohera, ariko ndaza kuvuga uko ndayibona iyo migwi yose. Umugwi wa mbere wo murazi ni umugwi twese twishimiye igihe bagiyeho, twarawukeje ubwo nyene no mu makungu curemegwa, abantu bari bawugize bari abantu bazwi mu bikorwa byo guharanira agateka kazina muntu, bari abantu b'injyamunyu. Mu kiganiro giheze narabaciye ko umwe wese ndabavuga ko sinokirirwa ndabigaruka ko wari umugwi wiyubashe, kandi n'uyu munsi arico nahereje ko mu kiganiro cyaheruka ndiko ndabwira abaja muri uwo mugwi ko ari iteka rikomeye. Uzurabe umuntu yari muri CNDH ya mbere, n'uyu munsi umwumvise hariho ikintu cy'iteka wumva umengo arambaye. Bakubwiye Manuel Ntakarutimana ubuhakiye abana Musenyeri, n'umuntu n'inyuma yagumye abazwa rwose ibibazo by'u Burundi, yagumye mu makungu ahamagagwa, byagumye bimeze gutyo. Urabona n'ingene birangiye abifisemo umugisha ukomeye. Bakubwiye Soni, urabona ko tumuhamagara kandi mu kiganiro ari cegera ciwe, ufashe umuntu nka Jean Marie Vianney Kavumbagwe, bajya bose bari mu rujya mugwi wa mbere. Naho muhura uravuga uti uyu n'umuntu w'umugabo, uyu n'umuntu w'umupfasoni w'ijambo, duhuye wumva na wewe no ku giti cyawe wohanuza, kubera igihugu cyose cyari cyarabizigiye. Umugwi ugira kabiri wo kwa Jean Baptiste baribonekeza, aho twarasubiye inyuma gose, twarasubiye inyuma ubwa mbere bwo ko amashyirahamwe yigenga ntiyasubiye kubazwa nk'uko byari byabaye ku mugwi wa mbere. Nta jambo twagizemwo igihe bariko barazana umugwi ugira kabiri. Narijya hari mu kwa kane 2015, gihe myerekano yagira itangure yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu, ntawo kwitega ko cyari igihe bari kusubira kuduhanuza ibijyanye no gushiraho umugwi. Uravye bari barimwo muri uwo mugwi, abari barimwo hariho bakeyi, twabona ko ari abantu bafise ico bazi ku by'agateka kazina muntu. Ufashe Jean Baptiste baribonekeza we nyene, uretse ko yari yize ivyigwa by'amategeko mbere kabirangiza n'amanota meza cyane, jewe yiga inyuma yanje ndamuzi. Yari umuntu inyuma yari yaragize ibindi vyigwa byinshi birimwe agateka kazina muntu muri Afrika y'Epfo. Yari umuntu yari yarabaye umu assistant hajya muri urya rwego rw'i Geneve mu Busuwisi ruraba agateka kazina muntu, muri CPI. Vy'ukuri ivy'agateka kazina muntu baribonekeza yarabizi, ntihari umuntu bamutwaye mu bintu atazi. Harimwo nk'uwundi mupfasoni mega yitwa Chantal bakamirizaho canke bahimiriza nibuka, twari tumuzi akora muri RDGR. Nawe nyene ibikorwa by'agateka kazina muntu twari tubizi ko abizi. Nuko ko muri uwo mugwi warashobora kubonamwo abantu babiri canke batatu twemanga ko tuzi mu by'agateka kazina muntu, naho ibikorwa byabo bitabaye vyiza nk'uko twari tuvyipfuza. Ariko mu mwanya wa mbere iyo ndavye raporo banditse muri 2015, CNDH ico gihe yarubahutse kuvuga abantu banyurujwe. Hariho abantu benshi na twebwe mu bo twatwiko turakora ko amatohoza, dukiye kuraba muri raporo ya CNDH ya 2015 twasanga hariho abo bavuze na twebwe tutazi, twabakora ko amatohoza tugasanga nivyo. Harumvikanamo ko hariho akantu kari kakiriho kuri iyo CNDH, byateye vyunyuka 2016, 2017 rero baca barenyuza aho bo bagiye kugwanya ko bagiye kugwanya CPI, bagashikira ko Burundi buva muri CPI, bagashikira nyene ivyaha bikomeye byariko birakogwa. Umva iyo CNDH yacitakaza agaciro kayo kose. CNDH igira gatatu iya Vinyi, Sixte Vinyi ni muraba. Sixte Vinyi burya yaraciye muri Ligue Iteka kera, yarigeze kuba ari observateur wa Ligue Iteka imbere yuko ajya kwiga muri Amerika. N'amashure yize arafise icapana n'iby'agateka kazina muntu, ku buryo nawe nyene ariko arabivuga wumva ko abizi, yareka kubikorako, ariko yari umuntu abizi iby'agateka kazina muntu. Muri komisiyo yiwe washobora gusangaho ubundi muntu nk'umwe tuzi mu mashyirahamwe yigenga yakoze nk'uri ku bibazo by'abana, nk'uwo twaba tumuzi. Ariko abandi bose ukaca usanga mu bantu ndwi babiri nibo tuzi mu by'agateka kazina muntu, batanu nta kintu na kimwe cy'agateka kazina muntu bazwimo.
ariko umva ko twari tukishobora kuronka umuntu uvuga tutuyu turamuzi mu vy'agateka kazina muntu. CNDH yo kwa Martino Nyaboho nta muntu n'umwe twebwe tuvuga ko tuzi n'umwe tuzi mu bijyanye no kurwanira agateka kazina muntu, nta n'umwe tuzi. Urumva ko iyi y'ubu nakamaramaza mu gihe nk'uko byamaze gusigurwa iyo migwi iraba agateka kazina muntu yari imigwi ijamwo bene abo bantu nyene bakora ku bibazo by'agateka kazina muntu mu mici itandukanye nk'uko byamaze kuvugwa. Hari abo mashyirahamwe nk'aya yacu ahanye agateka kazina muntu, hari abo usanga bakoze mu byo bita les droits sectoriels nk'uko babuze abakenyeza abana, hashobora kuba ibimuga, hashobora kuba abandi, nk'uko kandi hariho n'abantu bakora ubuhinga burya iby'agateka kazina muntu si ukuvugira abarenganywa canke kukamenyekanisha gusa, hariho na recherche niho haza nk'abo muri kaminuza bari abantu bakoze bakora ama recherche yabo iby'ubuhinga ku buryo hatera havuka n'amadruwa mashasha bigenda biva nko muri abo bigisha ba kaminuza bavyiga ko babikora ko gushikaho bagira bati hariho ubundi burenganzira burya bukwiye kubaho canke hari impinduka zimeze uko zikwiye kuboneka mu by'agateka kazina muntu. Ntabwo bavuze ngo nukuzana umwigisha wo muri kaminuza bivuga gusa ngo n'umuntu wese yigisha ibiharuro muri kaminuza nukuja gutora, umuntu wese yigisha kahise, yigisha indimi ngucumuzana ngo acaba uhana agateka kazi. Sivyo, n'abantu no muri kaminuza baba bakora ku bibazo by'agateka kazina muntu nyene. Rero ikomisiyo dufise ntaho ihuriye n'ivyo bintu byose turiko turavuga. Murakoze cyane Pacifique Nazwe, murakoze na Sonia Kumbure. Kano kanya ni umwanya w'igice cya kabiri cya kino kiganiro. Alice Hakizimana mwo kwibutsa abariko badukurikira amategeko agenga kino kiganiro, umwanya w'amajambo n'ukuntu bategerezwa kubahiriza ibijanye no kuguma kuco turiko turavuga ko uno munsi. Ego Jiberi urakoze. Kino gice cya kabiri cya kino kiganiro nk'uko nari nabivuze kiza kumara naco nyene isaha imwe. Abariko badukurikirana bifuza kugira ico bashikirije barasaba ijambo tukabaduza bakabaza ikibazo canke bakagira intererano batanze muri kino kiganiro. Nk'uko hejeje kubivuga tubibutse ko abafata ijambo twobibutsa kandi dushimitse ko baza kwibanda ku kibazo turiko turavugana kuri uno munsi ku bijanye n'umugwi wa CNIDH. Abadashoboye kuza kuduga rero canke abatifuza kuduga kugira ngo babaze ikibazo cabo bashobora no kutwandikira babicishije ku mbuga Facebook canke X vya Focode. Ibibazo vyabo navyo nyene turaza kubisoma kugira ngo abatumire bacu bashobore kuvyishurako canke dushobore gusoma n'intererano zabo baza gutanga muri kino kiganiro. Twibutse kandi abaza gufata amajambo ko bogerageza babaza ibibazo bakashikiriza ikibazo uwo umutumire bifuza kukibaza kugira ngo vyorohe ko abatumire bashobora kwishura ku bibazo vyabo kandi baduge kwijambo batarinze gutarira kugira ngo turonke umwanya ukwiye wo gushobora guha ijambo abatari bake muri kino kiganiro. Ndabona rero Jiberi hariho abamaze kuduga bifuje kugira ico bashikirije canke kugira ico babajije muri kino kiganiro, ngira ngo twotangura guha ijambo umupfasoni Erari Nibizi niyo bariko batwumva ashobora kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe. Erari Nibizi nimba muriko muratwumva mwiriwe mwugure mikro muramutse abatumire mwongere nimba ari intererano cyangwa ari ikibazo mugerageze gutumbereza. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ego me jewe ni juste ikibazo gitoyi nagashimire Focode kuri kino kiganiro kandi n'abashikirije ijambo bashikirije ibintu byumvikana. Nagira mbaze mbega muri iki gihe iyi komisiyo ukuntu imeze, uyu mugwi ukuntu umeze, abaharanira agateka kazina muntu boshobora kubonamwo ibibazo, ico dushobora kuvuga menace, ikintu umuntu aharanira agateka kazina muntu, ndetse ko hari ico kibazo c'uko agateka kazina muntu katagikingiwe, ko umugwi utacizewe. Mubona abaharanira agateka kazina muntu hari ico botinya
kuri bo no ku gikorwa cabo. Murakoze. Ego, murakoze cyane murakoze. Eraririza. Ego, uwasabye ijambo agira kabiri ni Demokrate. Demokrate mwokugurura akamikro kanyu mukabaza ikibazo cyanyu. Murakoze. Nashaka ntangure gushima nanje ku kiganiro mwateguye cyateguwe na Fokode namwe gwa journaliste mwagitunganije. Shimira na Pacifique ni nahazwe yitanga atiziganya mu gufasha abarundi gushira habona ibitameze neza cyane no kubatabariza. Eka n'umutumire Sone yahoze mu mugwi CNDH. Akabazo ka mbere mfise nashaka kukabaza Pacifique ni nahazwe ndetse na Sonia. Turabona umugwi mushasha waraye watowe mu manyanga bikozwe n'amashinga amateka irongowe na Geraze Ndabirabe. Ariko uwo mugwi tonorongowe n'umusenyeri kandi uje mu gihe gitoroshe igihugu c'Abarundi kiri mu matora. Muravye ibibazo bishobora kuba bihari CNDD-FDD igenageza gutera ubwoba abarundi ku buryo n'abaserukira CNDD-FDD ku mitumba bagenda bambaye ibigwanisho mu kugirisha amakoraniro canke ibikorwa rusangi. Murabona yuko no mugwi hari tuzofasha mu gutabariza abarundi bazoba bariko barahohoterwa muri iki gihe c'amatora ko tumaze kubona bikunda gukwega ingorane nyinshi mu gihe c'amatora. Akabazo kagira kabiri ndakabaza Pacifique wenyene arakunze gutabariza abarundi akoresha urubuga rwa Facebook. Mugara heze igihe kitari gito atabiganiro vyiwe canke ata butumwa bwiwe buca kuri Facebook. Hoba habaye ikibazo nyabaki ko abarundi benshi bakoresha Facebook ariho babonera ivyo atabariza abarundi canke amakuru ashikiriza. Nta kuntu mwosubira mu bakoresha Facebook cyane kugira abarundi bashobore kubandanya bamenya ibiriko birabera mu gihugu. Ikindi kibazo kigira gatatu uno kibaza Sonia mwarabaye mu mugwi CNDH wari ufite stati A. Izimaze minsi tubona zigiye zirakorakoranwa zarakoroka ahandi zikaduga. Mwebwe mwakora gute ku buryo mwagwa mwizeye mukagumiza iyo stati A ku buryo abandi baza biza bibagora bikanga ko bafata ijambo bora abantu bataho ziba biva kubera abantu batangwa n'imigano umugambwe CNDD-FDD canke CNDD-FDD barateye ubundi buryo bwo gutera ubwoba aba bari muri uwo mugwi wa CNDH. Kibazo twanje n'utwo murakoze. Murakoze cyane Demokrate kubahiriza umwanya. Alice sinzi gukurikira mwateguye kugira ngo duce duha ijambo abatumire bishure. Ego ukwirikira agira gatatu amaze umwanya yaduze ni Honorable Wilson Dickson niyo bari kwatwumva yo kugura akamikro nawe nyene akabazo kiwe. Ego sawa murakoze cyane ku uyu mwanya nagira ubwa mbere nshimira abateguye kino kiganiro ishiramwe Fokode. Shimire n'abatumire bashoboye kuza kuduha umuco ku bintu bimwe tutari dusanzwe twumva. Ikibazo jewe ca mbere ndagitumbereza ahanini kuri Sonia. Mbega nk'abantu mwakoze muri CNDH birumvikana yuko iyo CNDH yagiyeho bidaciye mu mategeko habanje guhonyangwa amategeko, ariko nkaca numva umenga harimwo umenga mufise ijwi umenga ry'umwiheburo kuko muvuga yuko abo bantu yaba bakuweho bazoronka ubutungane ari uko ubutegetsi buhari buhavuye. Eske nta kundi kuntu bashobora kuronka ubutungane canke bashobora gutunganirizwa cane ko barenganijwe bigaragara. Hanyuma iyo CNDH yagiyeho bidaciye mu mategeko, iyo mwibaza ko hari ubundi buryo bwo kuzotuma ivaho canke ni kurindira nyene yuko ubwo butegetsi buhari buhava. Hama kandi kabazo nashaka ndababaze, mbega mu gihe CNDH iriko irakora neza, tuvuge ko iriko irakora neza, hanyuma leta ikarenga amategeko, CNDH irafise ububasha bw'ivyaha baba babona leta yakoreye abanyagihugu bayo. CNDH mwebwe mwakozemwe yari isanzwe ifise ububasha bwo gushira imbere y'ubutungane leta canke ni juste kwerekana ibyakozwe nabi gusa? Murakoze cyane. Ngira Alice abatumire bo kwishura kuri uyu mugwi w'ibibazo wa mbere, abasigaye tuca twakira umugwi cyo kimwe uza gukurikira cyo kimwe kumbure n'utubazo tundi tuza kuba twaronse kuri Facebook. Ego ngira ngo tworeka Pacifique nazo atangura kwishura ku bibazo ngira ngo bimwerekeye, hanyuma mfasoni Sonia nawe nyene aca akurikira.
Erari nibizi atubaje ati mbega iyi CNDH mubona igiyeho turetse ko ataco mubona izomara mu bijanye no kurwanya agateka ka zina muntu, yoba ije no kubangamira abaharanira agateka ka zina muntu? Kumbure mu kwishura umuntu yihere ko wenyene dufate uti jewe nyene ati wewe Pacifique, CNDH y'uno musi wumva ikubangamiye? Ku ruhande rumwe si CNDH noshobora kwizera na gatoyi, iyo CNDH yizigiwe nk'iyo ya mbere twamye tuvuga, yari CNDH abantu bashobora guhungira ko umuntu agenda akitura akabwira amabanga yiwe iyo abona ko abangamiwe. Mbere muribuka ko hari aba CNL benshi muri iriya myaka banayihungiye ko mu bihe bya Safisha, kandi iyo CNDH yarakora ugahamagara abantu bo mw'iperereza bakaza kwisigura ku bantu baba bayihungiye ko bavuga ko bashaka kwicwa n'iperereza. Mbega uyu munsi jewe mbangamiwe noshobora guhamagara Musenyeri Nyaboho ngo rega ndabangamiwe ntabara canke nkamushira amabanga yanje? Nobifata nko kwiyahura ivyo ndabikoze. Noja kubibwira Bosco, navuze ko Bosco twiganye harimo n'uwundi twiganye burya. Noja kubabwira nofata ko niyahuye umunsi nokora ivyo bintu. Hanyuma mbega ku bikorwa vya Focode vyo turafata yuko iyi CNDH ije kutwungura, ahubwo twe tuyifata ko iyi CNDH ije gukora ibishoboka vyose ngo itukishe ibikorwa twebwe dukora. Kuko iyo wumvise abantu bavuga ko igikorwa cabo kwari ukuvuguruza inzego z'agateka ka zina muntu ku rwego mpuzamakungu, kandi izo nzego natwe arizo tuba twizigira, arizo twitura, arizo duha amaraporo yacu, arizo dusaba ko zigira ingingo zifashe zigahanura abategetsi b'u Burundi, ni ukuvuga ko muri ico gihe iyo CNDH ifata ko ziriya nzego ari abansi, iheza ikongera igafata na twebwe twitura izo nzego canke tuzifasha kuronka amakuru, na twebwe ca dufatwa nk'abansi, ca dushirwa mu murongo umwe. Rero ntasi nkeka na gatoyi ko bazogerageza gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo ibikorwa usanga twariko turakora bihagarare. Ku kibazo c'uwundi yagize ati mbega iyi CNDH hari ico yoba izofasha muri kino gihe c'amatora? Ntaco niteze, yaba iyi ije yaba iyihavuye nta nimwe nari niteze ko ishobora gutabara abantu bobangamirwa n'ubutegetsi mu gihe c'amatora, kuko twabona nk'iyi yahora irongowe na Vinyini Muraba, abantu banyurujwe bakabugwa irengero, kenshi ntakibivuga ko yagerageza no kwerekana ko ivyo twavuze bitari vyo. Iraporo yabo ya nyuma hariho tuntu dukeyi bagiye baratoratora mu byo twagiye turavuga, ariko naho nyene ntibaheza ngo berekane neza abantu bariko baranyuruzwa bari bo. Twe turerekana tuti aba CNL barabangamiwe gutya, harabangamiwe abantu bo muri MSD bakekwa ko bakorana na Leta Tabara, harabangamiwe, tukerekana imigwi ibiriko irabangamirwa, inzego ziba ziriko zirabikora ibintu bene ivyo. CNDH ya Vinyini Muraba ntiyashobora kubikora. Turiko turavuga abantu bapfungiwe mu busho bw'iperereza ukuntu kumaramaje, iyo nka raporo dufate ya nyuma banditse, SNL nta kintu na kimwe bayivuze ko, baravuze ubusho bundi, baravuga ibintu, nta kintu na kimwe c'amabi akorerwa mu iperereza ry'u Burundi bigeze bubahuka kuvuga ko. Ari naho mu kanya nariko ndagira n'ikibazo mbaza nti ubwo nta masezerano adasanzwe yoba yarariho hagati ya Vinyini Muraba n'umukuru w'iperereza, kuko nticari ikintu cumvikana ko ashobora kuvuga ubusho bwose, mugabo akaca areka ubwo mw'iperereza tuzi ko yanagiyemwo, tuzi ko hari abantu twavuze nk'uwitwa Muporo bakuye mu mpimba bagatwara yakaja kumuraba, tukaba ntiyabikoze ko ntihagire kimwe bivuga ko. Aho twaragize ikibazo rero, yabiyihavuye ntavyo twari twiteze. Mu gihe yije nayo dufata kwiri inyuma yihavuye hoho nta na gatoyi twogira ico tuyiteze ko. Yambagije ikibazo ca Facebook, nkeka urubuga ataruzi, kuko naho yoja kuraba ubunyene kino kiganiro turiko turakora kiriko kiraca ko ikibiriraho kuri Facebook yanje. Hari akabazo ka nyuma noca ko bakabaje Sonia, ariko nogiye cyo dakavuze ko ati mbega birashoboka gutera ubwoba abo muri CNDH. Akana nakumvise icya mbere cyo umuntu yorondera kuri ibyo kubatera ubwoba, kandi benshi baza ari abanywanyi ba CNDD-FDD.
abanywanyi ba CNDD-FDD nibo bantu ba mbere mu Burundi babayeho mu bwoba kurusha abandi barundi bose. Burya imbonera kure, burya ugiye ugafata babura amatari n'abo bashikiranganji n'abandi bose, nibo bantu ba mbere uko batagira umwidegemvyo ku mugambi bafise ko umengo bafise ko igitutu kirengeje, niko aho bari hose bama muri ubwo bwoba. Niyo bariko baraduha amakuru, je nama nabivuze nti mu bantu ba mbere baduha amakuru n'abanywanyi ba CNDD-FDD. Abantu ba mbere baduha amakuru bari mu bakozi b'iperereza, bari muri abo nyene begereye amabi abakorerwa. Ariko ikintu ca mbere barondera bavuga bati uranyemeza ko ivyo ndakubwiye bitazomenyekana ko nabikubwiye. Rero n'ivyo batemera barabireka bikaba. Rero umuntu yo kwibarondera birebire mu gihe hasizweho umugwi w'aba CNDD-FDD, menya neza ko bakorera ku gitsure ca CNDD-FDD nyene. Ako niko bimeze mu gihe nahuzanye widegemvya abayidegemvya nubwo bwo bamutera wewe usanga afise ingene aburengera, ariko umuntu wo mu muryango nyene wa CNDD-FDD aza agowe gose, ntusanga ashoboye guhagarara rugabo nk'uko widegemvya ashobora kubikora. Ngira Sonia namwe mwo kwishura utubazo mwabajijwe. Ego muranyumva? Turabumva neza. Reka nishure utubazo nabajijwe. Hariho uwabajije ati mbega ko amakomisiyo yaje rimwe yaronka statut A ikindi kayatakaza, mwebwe byagenze gute ngo muyigumane? Ikintu ca mbere coco novuga nuko mu kuja nomination mu gutorwa kw'abakomiseri igihe cacu vyabaye ibintu vyumvikanywe ko d'abord inama nshingamateka yari igifise diversity, harimo imigambwe, harimo Frodebu ndibuka, harimo imigambe myinshi yagize, ntihari CNDD-FDD ntiyari yiganje mu nama nshingamateka nk'ubu, kandi bara consulse, ngira Pacifique yarabivuze, bara consulse cyane societe civile, nico tumubona abantu batowe bari abantu by'ukuri bafise amateka mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Ico cari ikintu gikomeye kugira ngo dukore twigenga. Ica kabiri naco hari ikintu je nkunze kuraba, uravye nk'umukuru w'umugwi wa CNDH hamwe bandika ngo yegereye ngo umukuru w'igihugu canke ngo n'inshuti y'utwara iperereza. Ivyo bintu ntibibaho. Ntushobora kuba uyoboye CNDH ngo hama ngo ube inshuti y'umukuru w'igihugu canke ngo ube inshuti y'utwara iperereza. None uzokora gute? Uzokora gute ko ujeje kumubwiza ukuri? Ujeje kumubwiza ukuri. Je ndibuka mu myaka 4 noba naramaze muri CNDH. Nibaza ko nyakwigendera Pierre Nkurunziza, nibaza ko noba namubonye rimwe, atwakiriye mu biro rimwe gusa. Atwakiriye mu biro naho nyene tariko tumusaba ko budget igenewe CNDH yoduzwa kuko yoguma, kuko byaratugora no kuronka budget muri leta kubera twakora nyene ivyo badashima bamwe bamwe. Ico nibuka ko ari ico twari tugiye kuvugana, yego muravugana n'ibindi mugano banamubonye rimwe. Rero kugira ngo ukore neza muri CNDH ugumane iyo statut, ugumane ubwigenge, ntushobora kuba umugenzi w'utwara iperereza. Ndashima cyane umukuru w'umugwi w'ico gihe, yari umuntu atanga umurongo. Nivya abo bakuru twarahura mukaganira mukavugana kandi mukavugana ibintu bikenewe. Hariyo n'imisi mikuru ya leta tutajamo, itari imisi mikuru ijanye n'akazi, hamuvuga ati umunsi wo kwikukira, umunsi w'abakozi, kuko ubutumire twaraburonka, ariko ibindi bintu bitagira ico vy'akazi kaboneka kenshi. Kugira ugumane ubwigenge hariho ingendo rero utegerezwa kugira nk'umukuru w'umugwi, nayo ugiye kuba umugenzi w'ubutwara iperereza biba bitanguye gupfa. Ugiye kuba umugenzi w'umukuru w'igihugu, none uzomubwiza ukuri gute? Kujeje kumuhanura, kujeje guhanura inzego. Rero ivyo biri mu bintu byatumye dushobora kugira ubwigenge, kuko twaraba akazi, ntitwaraba nguyu canke uriya ngo dushaka ubugenzi canke iki, oya, twaraba amategeko tukaraba ico tujeje. Ico rero caratumye tugumana iyo statut A, ari byo bigora benshi ayandi makomisiyo. N'iyi komisiyo igiyeho
nibashaka kuba abagenzi b'uyu n'uyu bizobagora gukora. Ikindi kibazo yavuze ati murihebuye mbega nta cizere aba bakuwe ko botunganirizwa. Sinzi icizere, sinzi ko abandi bashasha baragiyeho umva gutunganirizwa, sinzi ko muri iki gihe bishoboka. Muri kazoza ntawe kuko komisiyo yaramaze kuba nome, yaramaze itegeko ry'umukuru w'igihugu caramaze gusinywa rishinga komisiyo nshasha. Hama uravuga uti mbega CNDH iriko irakora neza, leta ikarenga amategeko, mbega mwarayitwarira mwakora gute canke mwaguma ari ukuvuga gusa? Ico nokubwira nuko CNDH ijya yo muri rya loi de 2011 irafise ico bita pouvoir quasi juridictionnel. Donc ni ukuvuga ko irafise ububasha bw'amasentare bumwe bumwe. Rero CNDH twararengutsa abantu, hari ibihangange twarengutsa kandi ukaza gusa twarasasa nka sentare kuko hariho pouvoir quasi juridictionnel ifise ububasha bufise amasentare bumwe bumwe bufise amasentare nko kumviriza abantu, gusasa, mugahamagara ivyabona, kandi umuntu ategerezwa kubita. Kutitaba CNDH n'icaha gihanwa. Rero hari ibihangange ntovugira abantu bariko bavugwa mu mabi, twarabatumako bakaza abapolisi bakomeye, kandi ashitse muri CNDH yarambugwa ibigwanisho vyose, yinjira imbokoboko